Yes, munkundire rero ndabahe kaze kandi na karibu muri WhatsApp today yacu. Urashaka kuba uri kuribaza ati uno munsi canke tugira tuyage kuki muri uno mwanya nyene, ariko munkundire ndababwira ati iyo usezeranye ikintu ntugishitse mu buzima, ugasanga warasezeraniye umuntu wamuhaye amasezerano menshi cyane mu buzima bwiwe, ariko ntihagire icyo ushobora gushitsa. Par exemple, iyo umuntu umwemereye urukundo hama mu kibanza cy'urwo rukundo wamwemereye ugasanga uriko umuha umubabaro n'agahinda, mbega uba uvyiyumvamo gute wewe, abavyiyumvamo gute iyo usezeraniye umuntu ati nzogukorera kino hama mu nyuma ntushitse ivyo wasezeranye, uba wibaza ko yovyifatamwo gute? Trésor, ico kintu cyumvira kwiki gusezerana ikintu ntugishitse? Ikintu cyo no kubwira Mr. Yan ava yuko nza kugira development yindi nkoze nuko amasezerano canke se kino kwitwa umuhango umuntu aha umuntu ni ikintu gikomeye cyane, cause iyo usezeraniye umuntu ubumuhaye imbaraga zikomeye cyane zo kukwizera. Ziya mbaraga zikomeye cyane zo kukwizera abazifise mu ntoke, mugabo ari we uzirinze. Wewe ugerageza kurinda rirya sezerano wamuhaye, ziya mbaraga zo kukwizera bafise kugira ngo uririnde, bisaba gukora ugashitsa ivyo wasezeranye. Reka ndaguhe nk'akarorero. Iyo umuntu asezeraniye urukundo umuntu cyose akamusezeranya kuzomukunda ntabishitse, bigaragara nkaho baguranye imitima, sivyo? Wowe nkaguha umutima wanje unyizeza yuko uzowurinda, nanje ukaba umutima wawe nkakwizeza yuko nzowurinda. Mugabo kuzo kurindira umutima kwawe jewe sindabikore, ahubwo nkagerageza kuza umutima wawe nkawo nkirirwa ndawubabaza, ndawujombagura ibintu kuko ndavuse ko access uko wo kujomba ko urushinge, kuwushomba ko imbugita, kujomba ko ikintu cyo cyose nkama ndawuvisha amaraso. Mu gihe wo mutima wanje wawushize kure ukawubika kure cyane y'umubabaro, nta no kugeza unagira umutima wo kumbabaza. Mugo jewe sico nenda gushakako. Aho ni ku masezerano y'urukundo. Rero umva yuko muri uko gugurana imitima kw'abantu, ko iyo ukundanye n'umuntu abo cyose umutima wawe ntuba ufise ku burenganzira. Aho byo nubwo bufise ku burenganzira, muraza kumbabarira niba ndiko ndabivuga nabi, gusa nazi ko umutima wawe nta burenganzira uba ufiseko. Shiboshima kataburenganzira uba ufiseko, nta namahitamo n'amakenya ubigiramwo kugira ngo umwiyumvire umwanya munini. Mu gihe vy'ukuri umukunda tivya bindi vy'ubujyaje. Rero kubera ko umutima woba warawumuhaye akagira ku burenganzira, wewe icacizereye wamugirira ukawumuha, ntabwo uzongera kimugira mu gihe uzobona yuko atagerageje kurinda byasezerana. Rero gusezerana umuntu ikintu ntugishitse, mugani w'abarundi nijya mu gimana yavuga yusezeranye ikintu ntugishitse mu buri cyo usezerana cyane gose. Rero wumve yuko gusezerana ikintu umuntu ni nko gufata icizere cyawe cyose ukakimuha, kandi icizere nico kintu cyonyine umuntu ashobora kwica mu buzima, ntasubiye kureka iperanga garure. Biraguye cyane ugarura icizere watakaje ku muntu. None wewe biramaze kugushikira yaho umuntu agusezeraniye ikintu ntagishitse? Ego biramaze gushika kenshi, umuntu agasezera akambwira ikintu ntagishitse, wanashaka akanyisigurako nkabitaho, reka ivyo karambwira basi birashobora gushika. Mugabo nubwo uzo ntakaza ko icizere, ntibice biba bifu, ntibice biba bifu ngo wakigusitsa ivyo wasezeranye. Ntabwo nzogera kukwizera. Banabaze uko vyogenda kose wenda kuzuvuga mbere warambeshe. Ego uba wamaze kumumenya, kandi uba wamaze kumenya aho turi kuri side y'ubuzima. Mu kanya naho cyo tuza tugaruke kuri side y'urukundo, sivyo? Iyo nk'ubu umuntu akwemerera ati je nzoguha amahera iyi tariki iyi niyi, sivyo, akayasivya ntayaguhe, namambwira abantu ikintu citwa igicu mu bwenge canke se mu mutwe w'umuntu. Igicu ni ikintu kija mu mutwe w'umuntu. En fait, iyo wemereye ikintu umuntu, hariho swati igihe nshobora kuzanga kugira ati ndakeneye iki niki,
gaca unyemerera iyi tariki n'iyi ugaca usanga ico kintu sinari ndagikeneye kubw'iwanje jewe jenyene ugaca usanga ni n'uwundi muntu nari ndagifitiye nkeneye kugisubiza canke nkeneye gusubiza ayo mahera ni ukuvuga ko icya mbere mba nishe icyizere na jewe jenyene ubwanje kuri uriya muntu umva je mbabara kabiri mbabazwa na wowe wanyemereye ivyo utashoboye gushitsa canke ivyo utashoboye gushitsa nkababara mu gihe n'uriya wo hariya ntashoboye afashe nk'uwundi muntu voilà uwundi muntu uriya aca anyumvira nk'uko nanje nakwiyumviriye donc biba ari shene uca usanga ubabaje imitima myinshi mugani wawe ako ubura kudashitsa amasezerano ufuma ubura ico usezerana kuko gushitsa isezerano bituma uba umwizigirwa cyane cyane ko umuntu aba umwizigirwa muri bike reka rero tuje kuri side y'urukundo naho ubibona gute ni gute ufata umuntu iyo wamuhaye ikintu c'agaciro kuri wewe arico twita umutima hama at the end of the day cyangwa se uko iminsi igiye iragenda ugasanga araguhemukiye bimwe yakwemera byose ntabyashikanye kuko wazi ikintu nanka mu rukundo ca mbere Trezo ndanka wa muntu azambwira ngo je meze uku no meze uku ntayo nshaka uko uravyumva mfise ubwenge cyangwa se mfise capacité cyangwa se uburambe bwo kubona umuntu uko ameze atarinze kunyibwira je mu rukundo sinkunda kwihaya ngo meze uku canke nuku ni wagenda mu bo twagendanye ndizera neza ko bazokubwira ati Yan ameze gutya canke se yitwara uku nuko ari abashaka kumvuga neza n'abashobora kumvuga nabi nuko bigenda rero muri ico gihe uko je nsanzwe nimereye sinshobora kukubwira ngo je Trezor ngumeze uku nuku ariko wewe uko tuzobana imisi n'imisi nikugenda uramenya ukavuga ati bwa bundi yanameze uku arankiki agakunda iki ni wakora ikintu kikanyohera uzobibona ni wakora ikintu kikambabaza bizobibona navyo nyene ariko ikintu kiza kutuzibira n'ubujyajya bwacu abarundi canke se muri Afrika muri rusangi ikintu kituryoheye navyo twerekana ahubwo cyo twerekana umengo ninamwereka ku kintu cyanyoheye ucumenga acayirata nicyakubabaza navyo zakumwereka ngo reka ndavyikawusha namwereke ko ndi umugangster canke se ko ndi umuntu atababara n'utuntu twari twose mugiye uri kurababara ariko menya ko kwerekana emotions ziwawe canke se kwereka umuntu ko yaguhemukiye ari vyiza bituma wirinda ibi na biriya rero mu rukundo iyo umuntu aguhemukiye urabimwereka urabimwereka ati je warampemukiye wangiriye ibi nibi reka rero ngaruke aho naringeze ikintu nariko ndavuga ko mu rukundo si vyiza kwihaya ngo meze gutya kuko uzosanga kwa kundi wabwira umuntu ati meze uku uzoba uri kurema ibicu mu mutwe wiwe canke se mu vyumviro vyiwe no mu mutima wiwe uzosanga igihe ukosheje canke se urenze kuri vya bindi wavuga ngo je nduyu bizotuma utakaza icyizere gikomeye kuri wo kuko ndabisubiyemo nkuko natanguye mvuga umuntu aba umwizigirwa muri bike bibaho voilà bibaho Trezor umukunzi wawe araguhemukiye ijya mbere kandi yarakubwiye ko ati kiniki mu rukundo je ntacyo nigera nkora mu rukundo meze uku nuku uwo vyitwaramo gute ikintu cyambere cyo noherako nta umuntu aramusambwiye ngo iki mu rukundo je sindagikora uwo muntu nawe nyine ubwiwe ntaba yiyize nta muntu adakora ikintu nta muntu atabesha nta muntu adakora adaca inyuma uwo bari kumwe muri relation cyane no kwishura neza uwundi mukobwa mu gihe ufise uwundi mukundana naho nyine nawe uramuciye inyuma naho no gucitinga kuko gucitinga umuntu cyangwa se kuvanga umuntu si kujya gukundana n'undi mukobwa no ushobora kugiranira imigenderanire yindi mu mwanya muto n'undi muhungu cyangwa n'undi mukobwa ukaburanciye inyuma swat ukuntu wamuramukije sivyo ukuntu muganira ukuntu wamuganirije rega n'umukobwa usanga anaganira neza n'uwundi muntu kuruta uko we muganira kandi muganira ivyo navyo wamuciye inyuma rero ntiwacumbwira ngo sinzigira ndakubabaza mwabuno buryo mu rukundo deja uri n'umukunzi uri n'umukobwa ukamwira ntuzigira umbabaza mu rukundo nawe ntuba wiyizi ntuzigira umbabaza gute ntuba wiyizi uzombabaza ahubwo ntabyo uzi ivyo uzombabazamwo urazitireza ndakubwira akantu ukiri ngaho sindagucirimo ariko
prefera ko je utombwira ngo meze uku nuku Nuku, nuku, nuku. ukihorera kuko niwaza kumpemukira canke ukarenga kuri vya bindi nzobabara incuro 10 gusumba yaho nari kubabara atana utigeze kimwe narinze ubimbwira. voilà uriko uravyumva Niko bimeze. Rero mu rukundo nico gituma naratahuye umukobwa araho umuhungu yaramubajije ngo ukunda iki ngo wankiki izo si question zo kubaza muri kubaza myaka umuntu. tugezemo Na kino gihe ngo ukunda iki ngo wankiki? wankiki ahubwo we igira investigation iwawe cyangwa se amatoza Iwawe. yiwawe umenya ati umukobwa ameze uku nuko mugiye umuntu rero kugira umumenye umuha umwanya neza muha cyane umwanya muhebere umwanya wiwawe ndazi neza ko muri ino myaka turimo nta muntu ashoboye kwinyegeza ukwezi kose atarerekana karaktere ziwiwe nikibaho Ntibikunda. cyane cyane mu rukundo nikibaho mu buzima ega arashobora kwinyegeza kubera ko azi ati umuntu ndiko ndamukura kwiki undi ndiko ndamukura kwiki ubuzima birakunda ariko mu rukundo ntico kunda kuko hariyo ukuntu umarana iminsi 3 n'umukobwa ukabona ati umukobwa arafuha umukobwa arishofa cyangwa se umuhungu aragara cyangwa se arishima no ari susceptible n'umuntu basi aba ibintu byose akene ko biturunira kuri we urumva urumva ukwezi kumwe kurahagije kuba wamubona umuntu ameze uku ukaba uwababara buke gusumba yaho ari kukubwira ati meze uku ukaje usanga mu nyuma biratandukanye rero umukobwa wese tuzokundana ntaze yitege ngo zomubwira ati je meze uku oya ariko amateka yiwanje zoyamubwira ati jewe warumvise ko nakundanye n'uwo mukobwa twagiranye amateka runaka umukobwa twagiranye amateka runaka ariko karaktere ziwanje sinigira mvuga umukobwa nabi kuko sinshaka kuba no muyumvira nabi kuko apart yuko barankoreka ibi cyangwa mukoreka ibi nkamubabaza hariho ibindi vyiza twasangiye rero ngerageza kugumana ico gishusho ciza cyangwa se iyo image nziza kuko atawumenya ahahurira n'uwundi kugira ngo ejo nitwahura tuze turamukanya gerageza kugumana iyo image nziza mvuga ati uno mukobwa ego irevre ibintu yambwiye ntivyari ivyo ariko nibuke ko umuntu wese aza mu buzima bwawe kubw'imvu runaka swat aje kunyigisha cyangwa se aje kumbera ikigo runaka ivyo byose niko ndavuga ngaha sinari kubivuga iyo ntaragira experience muri ivyo narashoye kuba no babara igihe umukunzi wanje ambwiye ati jemeze uku sinzoguhemukira nzogukorera ibi nibi hama mu nyuma akampemukira muri bwa buryo nyene yari yaranyemereye ko atazompemukira urumva ko nababaye gusumba ko yari kumbabaza cyangwa se akampemukira atarinze kugira icyanyemerera rero akubugira icyo usezerana mu rukundo byihorere uzubone vyizana uko nyene utange gift ataye wasezeranye utange urukundo rurenze atagugeze usezerana kuko ni wasezerana ati nzogukunda kuri urugero ntubikore bizomubabaza gose sinzi uko byumva wewe ari niyo mpamvu ndeko no kubwira yuko kenshi gutumurika ku je nto kwigenda kugira ngo je nzogukora bino cyangwa se uzonkora bino ko nawe ntavyibuzi vyizombaza cyangwa vyutazombabazamwe abariho n'ikindi kintu usanga ngo urukundo umuntu abakunda umuntu akenshi ntabwo gwigira iyo ushatse gutanga gift bisa no gusezerana ati nzoguha gift iki gihe hari gishaka kugira ugasanga bibaye ngombwa ko ntuyimuhe ngo warimusezeraniye ni obligation utiza kubikora mugabo urukundo rero guys urukundo iyo usezeraniye umuntu gukundana nawe ataburyajya burimwo iciza vrema novuga gerageza muze muraba humble vuga ati nzogukunda hamubikore nzokuba hafi hamubikore apana vuga ngo nzokuba hafi deni zo guca ejo bundi ndagusanga waranibagiye ko dukundanye nzokuba hafi ejo bundi ndagusanga uriko urabwira abantu ko utarukunda urimwo guys ivyo nibibaho ubwo bitanavuze yuko ubwira abantu ko tutari mu rukundo bisika ko tutari mu rukundo kage tuvuga ko tutari mu rukundo misane kugira ngo twirinde ibibazo twirinde ingorane navyo birashobora gushika mugabo mumve yuko kenshi cyane ko ubuje batanu umwe no fambwiye ko ndi mu rukundo canke se ntarurimwo ivyo bindabajeho n'umukunzi wanje wewe nawe kuko urukundo n'ugwa babiri kandi ibintu iyo bigiyemwe abantu benshi birapfa birabipfuye la plupart y'ivyo bintu birapfa iyo urukundo rwawe rubaye public rutegezwa gupfa kuko iyo ufise inzahabu canke se diama abasuma baba benshi batonda ku rugo rwiwawe ariko iyo ufise ibuye y'agaciro ukaribika ukarinyegeza ntihagire n'uwurimenya nta numwe azogutondako wowe hanze uguma werekana ko nubabaye wumye mugabo nihagera igihe uzosohora rijya buye
ry'agaciro ukaryerekana ni ukuvuga ni cya gihe uzoba uri ready yo gukubita wamaze kuzitira urugo rw'iwawe kugira ngo n'abazoza gutera ntibazogira iki ntibazoronke aho winjira aho ni muri cya gihe wamaze gukwa ukongera ukanagira iki ukamushira mu rugo Muhira. uwo mukundanye rero uno munsi twari ko turiga kuri ico gusezeranya ntushitse canke se iyo wemereye urukundo umuntu ukaca umuha agahinda n'umubabaro usanga ari ikintu kibabaje gose cyane cyane ko mu rukundo bisaba kuba umwizigirwa kugira ube umwizigirwa muri byinshi bisaba kubanza kuba umwizigirwa muri bike rero mwitonde ntimuze muragira ibyo musezerana mu rukundo ahubwo mubikore bitunguranye cyangwa se mubikore par surprise musurprene abo mukunda apana kumwemerera ngo zoga urukundo runuru ariko ugo rukundo urumwereke nigwashika ivyashika ugahera ataco ufise wari wamusezeraniye ntazobabara kuruta yaho yobabara waragize ico musezeraniye yari jewe nyene ya Humble hamwe na Trésor Mingo iyi niyo WhatsApp today yiwacu twakoranye mubandanye mugira ibihe byiza ntimwibagire wowe uri kuratwumviriza kugira follow cyangwa se subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ntuzo cikwe nibi biganiro byacu twama turiko turagira ukeneye kuturaba ikibiriraho tuba turi kuri YouTube ni kuri Black Media usige ugize na sabone kugira ngo imisi yose tugiye live uzoze urabibona ku radio yacu naho urashobora kutwumviriza uciye kuri 94.9 ni Black FM.